Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye ntiteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Turabandanya kubashikiriza inkuru zijanye n'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu cacu c'u Burundi Generali Arengiyome Bunyoni, ariko ubu tuvugana hari amakuru adushikiye ateye ubwoba aturutse mwibohero rikuru rya Ngozi. Birakomeye cane ibiriko birabera hagati ya Generali Arengiyome Bunyoni ndetse na Ndayishimiye ntibizwi kandi bibandanya kuba bibi cane. Hari amakuru ahejeje kudushikira y'incamugongo avuye mwibohero rikuru rya Ngozi, ariko mbere yuko tubashikiriza iyo nkuru reka tubanze tubashikirize iyi nkuru nayo. Hari benshi bagomeje kutubaza uko ibintu biriko biragenda hagati ya Ndayishimiye ndetse na Generali Arengiyome Bunyoni. Nizere ko we utaravyonda kuri sabone wamaze gupyondaho kugira ngo ko ducijeho inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa navyo. Ihagarikwa rya Generali Bunyoni ryakiriwe gute mu mirwi itandukanye y'abarundi? Imbere yuko afatwa Generali Arengiyome Bunyoni yari ikimenyetso c'ico bita ibihangange mu Burundi. Abagabo bahoze ku rugamba baraheza bahinduka intakorwako mu byo bakora by'ubusuma canke by'ubwicanyi. Mu kazina k'ubuhizi ka Mutama wa kabiri yarihaye mu gihe Mutama mukuru yari Nkurunziza. Byaboneka ko Bunyoni yemanga ko ari we igihangange gikuru havuye Nkurunziza. Yakunda kwerekana amatungo y'umurengera afise akiyorosa inzahabu be n'umukenyezi wiwe, akiyubakira ingoro nk'iz'abami, akiyerekana mu miduga myinshi izimvye, mbere akanandika izina ku modoka. Yakunda gukwiragiza amafoto yerekana amahirwe y'umuryango wiwe mu gihugu c'abakene, aho bamwe bigorana n'ingene baronka ico bafungura. Bunyoni yatanga ishusho ry'abategetsi biharije amatungo y'igihugu. Ifatwa ry'umuntu nk'uwo ntirishobora kurengana nk'ikintu gisanzwe. None ryoba ryarakiriwe gute mu mirwi itandukanye y'abarundi? Abatavuga rumwe n'ubutegetsi baranezerejwe n'ihagarikwa rya Bunyoni. Mu nyandiko, mu biganiro, mu matangazo, abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD baremanga ko bashimishijwe n'ifatwa rya Generali Arengiyome Bunyoni. Izina rya Bunyoni ryibutsa benshi muri bo ababo bishwe banyurujwe canke bahohotewe mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Mu gihe Perezida Nkurunziza atakiriho, Bunyoni niwe yambaye amagorwa abatavuga rumwe n'ubutegetsi babonye mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Impunzi zimubonamwo uwazitujije mu gihugu cazo. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi babona Bunyoni nka ruburakigongwe kizigenza w'abicanyi bamaze abantu kuva mu mwaka w'2005. Ibitangaje ngo abo bose banezerwe bumvise ifatwa rya Bunyoni. Mu mashirahamwe yigenga aharanira agateka k'azina muntu nabo bakiriye neza ifatwa rya Bunyoni, ariko bo basaba ko aruburanwa ku mugaragaro, ko uburenganzira bwiwe nk'umunyororo bwubahirizwa, ko ahabwa urubanza rukurikije amategeko, kandi ko ibyaha bikomeye yavuzwemwo bitohozwa akabyishura mu butungane. Ayo mashirahamwe yifuza ko umushikirizamanza mukuru wa Repubulika akorana na sentare mpanabyaha mpuzamakungu CPI kugira Bunyoni acibwe urubanza ku byaha by'agahomeramunwa yagirizwa. Urubanza rwobera i Bujumbura canke Irahe. Aba-CNDD-FDD baracibaza iyo bizoherera ibya Bunyoni. Kuva Bunyoni afashwe, abanywanyi ba CNDD-FDD bari mu gacerere. Ku mbuga ngurukana bumenyi ntaco bavuga. Abahora bishongora mu gutukana ntaco bavuga. Babona umukino batazi iyo uzaherera. Ntibazi ko Bunyoni nawe bagiye kumwita umwansi w'igihugu, akorana n'abakoroni. Baribaza nimba koko hazobaha urubanza canke ko bizohereza mu kumvikana hagati y'abavukanyi basharirikanye. Benshi baranibaza nimba Bunyoni azijana canke ko Perezida Ndayishimiye ategekanya gufata n'abandi. Impande zisharirikanye muri CNDD-FDD ni zibiri. Uruhande rw'abitwa ko begereye Perezida Ndayishimiye rurashima ifatwa rya Bunyoni. Babona ko rizotuma Ndayishimiye yiganza akagira ubutegetsi bwose atawumuvuguruza. Ariko urwo ruhande nyine rurafise ubwoba ko abashigikiye Bunyoni bashobora kwihora.
abo kwa Ndayishimiye baratinya ko hashobora kwaduka abagerageza gutembagaza ubutegetsi, ariko bakizera ko atawobishobora adashigikiwe na Generali Prime Niyongabo arongoye igisirikare ubu ngubu. Kuba Perezida Ndayishimiye aherutse kongera umushahara abapolisi n'abasirikare biha icizere abiwe ko abasoda batokurikira uwogerageza gutembagaza ubutegetsi. Ico abo kwa Ndayishimiye batinya kurusha nuko hashobora kuba akarwi kagerageza kugandagura Evariste Ndayishimiye. Mu gihe inzego zose z'umutekano zuzuyemwo abakoranye na Bunyoni n'abagenzi biwe, ico kintu kirashoboka rwose, kuko inzego zubatse kugeza ubu urupfu rwa Ndayishimiye rwoha amahirwe menshi abegereye Bunyoni gufata ubutegetsi ata n'ibyo gutembagaza ubutegetsi barinze gukora. Igihumuriza abo kwa Ndayishimiye nuko Bunyoni azwi nabi cane mu makungu, kandi n'aba CNDD-FDD ubwabo bakamufata nk'umuntu yishima abasuzugura. Hari n'abavuga ko vyoba vyiza abashigikiye Bunyoni berekanye bose maze Ndayishimiye akabikurako bose. Uruhande rwa Bunyoni rugizwe ahanini n'abavuga ko bari mw'iragi rya Nkurunziza. Ni narwo ruhande rubonekamwo benshi mu bavugwa mu mabi yo gusesa amaraso. Intagondwa ziterekwa imigenderanire myiza n'u Rwanda, abaterekwa gusubira kubona abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'abaharanira agateka ka muntu bahunguka bakagaruka ku butaka bw'u Burundi. Bunyoni ntibamukunda cane, ariko ifatwa ryiwe baribona ko rije kubaca intege. Benshi muri urwo ruhande bibaza ibigiye gukurikira ifatwa rya Bunyoni. Benshi bibaza nimba Ndayishimiye atariko agenda gahoro gahoro kugeza abikuyeko bose, nk'uko bigenda mu bihe nk'ibyo. Hari abatanguye kwishikana kugira bacungure agatwe maze babonwe neza n'uwo bibaza ko azotsinda. Aho haravugwa cane nka Geras Daniel Ndabirabe ko yamaze kwishikana yegamira iruhande rwa Ndayishimiye. Imvugo Willy Nyamitwe aherutse gukoresha mu gutuka abasaba ko uburenganzira bw'umuryango wa Bunyoni bwubahirizwa yafashwe nk'ubutumwa yahaye Perezida, ati Perezida raba jewe sindi kumwe na Bunyoni. Amatati Nkurunziza na Rajabu yatumye aba CNDD-FDD biga kwiyorobeka cane. Ntawuvuga ntawerekana neza aho ahagaze. Uzonesha niwe bazokurikira. Ndayishimiye akanesha bazomukurikira. Bunyoni akanesha bazomukurikira. Ikibazo nyamukuru Evariste Ndayishimiye agira kugira nico kumenya abo bari kumwe koko, kuko bafatiye ku byabaye kuri Rajabu, abatamushigikiye nibo bagiye gufata iya mbere mu guhayagiza Ndayishimiye. Abashigikiye Bunyoni nibo bazoja imbere mu kwerekana ko bashigikiye Ndayishimiye, gutyo bamugwanirize mu nzego mu ruyeri rwinshi cane. Umuryango wa Bunyoni watahuye agahotoro ico arico. Umurwi wa gatatu ni umuryango wa Generali Bunyoni. Ni umuryango munini, uretse urugo rwiwe hazamwo inshuti nyinshi z'umukenyezi wiwe n'ababegereye. Benshi muri bo bari bafise ububasha bukomeye, bamwe bahora bavugwa mu mabi menshi kandi bakaba intakorwako. Mu begereye Bunyoni hari harimwo n'abarongoye amasengero yegukira Bunyoni n'umukenyezi wiwe. Aha ntawo kwibagira ko Bunyoni akoresha abantu batari bake mu rudandaza rwiwe. Hano harongera ko abo basangiye imitahe canke bakoresha amafaranga yiwe mu bintu bitari bikeya. Ntawo kwibagira kandi ko Bunyoni yagiye ku rugamba afise ingabo ziwe, ko hariho abo yagiye aranyegeza mu nzego zitandukanye nk'inderetsi ziwe. Abo bose bari mu bumiwe n'ifatwa rya Generali Bunyoni, bari bazi ko ataco bamukonya mu Burundi. Umuryango ni naho hari abariko bariyamiriza icesi intwaro y'agahotoro ya Ndayishimiye, abiyamiriza ihonyangwa ry'amategeko, abavuga ko abafasha Uburundi bakwiriye gufata ibihano n'ibindi. Imvugo yahora ikoreshwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ubu iriko yumvikana mu muryango wa Bunyoni. Umuryango ni naho hari abagabisha ibindi bihangange ko ibiriko birashikira Bunyoni n'abandi bitazobasiga bisa nk'uko umuryango wa Generali Bunyoni woba uhejeje kwikangura ubu nyene, ukaca ubona iyindi sura y'Uburundi uwo muryango utaruzi. Ubu niho ukimenya ubwoba buri mu Burundi.
ubutungane budakora iterabwoba ry'inzego z'iperereza, imiryango ibaho mu bwoba itazi ababo iyo bapfungiye, inyagwa ry'amatungo y'abantu atacamira, inzego zibesha ko zigenga kandi zikoreshwa. Umuryango ntuzi ko Bunyoni ari mu bubatse iryo terabwoba mu Burundi. Ubutigu bwageze kwa Ndayishimiye. Perezida Ndayishimiye amaze imyaka 2 akarira abacamanza ko barenganya abanyagihugu, ariko uko azokwigenza muri dosiye ya Bunyoni nibyo bizereka abarundi Perezida Ndayishimiye uwo ari we by'ukuri. Aho bigeze nta gishobora gusubira inyuma. Yoba yerekanye ko ataco ashoboye, ategerezwa kubandanya agacira urubanza uwo yamaze kwagiriza amabi atari make. Niyafukira amabi menshi Bunyoni yagirizwa, Ndayishimiye azoba yeretse isi yose ko ataco bomwitegako ku bijanye n'agateka ka muntu. Azoba yerekanye ko nawe atahura ko ubutungane ari ubwo gukoreshwa mu nyungu z'utwara gusa. Niyamuha urubanza rukozwe ku mugaragaro, bwubahiriza amategeko n'uburenganzira bw'umuburanyi, akongera akamuburanya ku mabi menshi yababaje abarundi, Perezida Ndayishimiye azoba ahejeje kwinjira mu mateka y'u Burundi nk'uharaniye agateka kazina muntu ndetse n'ubutungane bukwiriye. Burya yabikora neza, Perezida Ndayishimiye yosanga kabaye akaryo keza ko gusubiza hamwe abarundi batanijwe n'ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Twari twabibabwiye mu ntango z'aya makuru, Generali Bunyoni yoba agiye gushirwa mwibohero rikuru rya Ngozi. Ejo twiriwe turonka amakuru avuka impinduka ziriko zirakorwa mwibohero rikuru rya Ngozi. Abari bapfungiwe mu gice c'ibohero kigenewe abanyororo bakuru quartier VIP bakuweyo. Ejo hiriwe ibikorwa byo kuhasukura no kuhashira ubwiherero. Ibyo bikorwa byiriwe bihagarikiwe n'umuyobozi w'ibohero be n'utwara iperereza muri iyo ntara kugeza ku masaha y'umugoroba niyo bari. Muri iryo bohero hiriwe amakuru avuga ko ico kibanza kiriko gitegurirwa Generali Ry'lngiyome Bunyoni. Amakuru twaronse ejo ku mugoroba yo avuga ko Ry'lngiyome Bunyoni yoba yamaze gushikanwa Ingozi mu mpisho. Hari n'abategetsi b'iperereza ku rwego rw'igihugu bavuga ko bari Ingozi kuri uno mugoroba. Aho haravugwa cane icegera c'umukuru w'iperereza ku rwego rw'igihugu, ariko ntituraronka isoko ryemeza iyo nkuru neza. Ahandi havugwa umuntu yari yiketswe ko ari Bunyoni ni mwibohero rikuru rya Muramvya. Naho haje umugabo w'inzobe yazanywe n'imodoka zitatu yinjira nk'umutegetsi. Abariyo baca bikeka ko ari Bunyoni, ariko amakuru turonse mu kanya avuga ko uwo yajanywe i Muramvya yoba ari umushoferi wa Bunyoni. Ngozi ho kugeza ejo ku mugoroba bari bariko barakora isuku, bavuga ko ibikorwa by'isuku bibandanya ku murindi ukomeye muri ca kibanza bikeka ko kigenewe Bunyoni. Nitwaronka umuco w'uyo mutegetsi agira yinjire ibohero rikuru rya Ngozi, turaza kubibasangiza mu makuru yacu ari buze. Umutegetsi muraba musukura amabohero yose kubera mutazi iryo namwe bazobashiramwo. Erega n'abandi barundi barakwiriye gupfungirwa ahasa neza. Turabandanya kubategurira inkuru zikomakomeye ziriko ziravugwa ku wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu cacu c'u Burundi, ndetse n'ibindi biriko biravugwa abarundi bagumya kunyegezwa. Twebwe turabitohoza kuko tuba dufise umurwi w'abamenyeshamakuru irya nino mu gihugu cacu c'u Burundi uba ugenda udutohoreza amakuru, amaze tukaza kuyabashikiriza atunganije neza kandi yuzuyemwo ukuri kwinshi. Ico tubasaba nta kindi uretse gupyonda kuri sabone kugira ngo uko dushikijeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi mujye muba aba mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.